Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za Iwacu Today TV. Tubahaye ikaze mu mwanya w'amakuru dutegurirwa na Radio Ijwi ry'Amerika. Kora subscribe kugira ngo andi makuru atazagucika. Reka duhuze umurongo na Radio Ijwi ry'Amerika tuyabagezeho. Bashimye ko muzindutse murumviriza Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute cuti bakunzi, kuri micro a Washington DC muzindukanye na Diane Ninahazwe. Ikaze rero mu biganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi bacu. Amakuru katuyahere Dar es Salaam muri Tanzania. Haraye habereye inama y'abakuru b'ibihugu biri mu ishami ry'ibihugu vyo muri Afrika mu museruko EAC n'ivyo muryango wa Afrika y'Amajepfo SADC. Ni inama yari igamije gukemura ibibazo by'intambara n'umutekano wa Kongo. Ivyafundikiwe n'abayitabiriye tubibaze umenyesha makuru wacu Temitsokle Mutijima. Iyi nama yigaga ku buryo bwo guhosha amakimbirane n'intambara zugarije uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahurije hamwe abakuru b'ibihugu 9 n'intumwa zihagarariye abandi baperezida 4 bo batashoboye kuyitabira. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yitabiriye inama imbona nkubone i Dar es Salaam muri Tanzania. Ni mu gihe Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo we yayitabiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Joao Lourenço, perezida wa Angola akaba n'umuhuza wagenwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu biganiro by'amahoro bya Rwanda, nawe ntiyari muri iyi nama. Yaserukiwe na Ambasaderi Tete Antonio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu. Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nawe ntiyitabiriye. Yarahagarariwe na Minisitiri w'Intebe Lieutenant General Ndirakobuca Gervais. Nk'uko bikubiye mu myanzuro yashyizwe ahagaragara nyuma y'iyi nama, aba bategetsi bagaragaje impungenge batewe n'uko ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kugenda kirushaho kujya habi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo iyi nama yabahuje isaba ko haba agahenge no guhagarika imirwano bwangu. Abakuru b'ibihugu binyuze muri iyi nama basabye ko aya makimbirane yakemurwa binyuze mu biganiro by'amahoro bya Rwanda n'ibya Nairobi. Inama yabo yasabye kandi ko abagaba b'ingabo z'ibi bihugu bahura mu gihe kitarenze iminsi 5 bagatanga imirongo ngenderwaho mu bya tekiniki yerekeranye n'ihagarikwa ry'imirwano. Mu bindi aba bagaba b'ingabo bagomba gutangaho umurongo harimo ibirebana n'itangwa ry'imfashanyo y'ubutabazi cyo kimwe n'umutekano w'umujyi wa Goma n'ibice biwukikije. Hakabamo ibijyanye n'ifungurwa ry'imihanda y'ingenzi inyuzwamo ibicuruzwa biva cyangwa bijya mu mujyi wa Goma cyo kimwe n'ifungurwa ryihutirwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC basabye kandi isubukurwa ry'ibiganiro bitaziguye hagati y'uruhande rwa leta n'impande zose zirebwa n'iki kibazo, yaba iza gisivili n'iza gisirikare, harimo n'umutwe wa M23. Ibyo biganiro iyi nama yanzuye ko bigomba gushingira kuri gahunda ya Rwanda n'iya Nairobi. Inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye muri iyi miryango yombi yahamagariye kandi ishyirwa mu ngiro rya gahunda yo kurandura umutwe wa FDLR ndetse n'ikurwaho ry'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Kongo nk'uko yemeranyijweho mu biganiro bya Rwanda. Inama ihuriweho n'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC yasabye ko hashyirwaho uburyo bw'ivanwa ku butaka bwa Kongo ry'ingabo z'amahanga zitatumiweyo kandi bugashyirwa mu ngiro. Aba bakuru b'ibihugu bavuze ko biyemeje gukomeza gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guharanira ubwigenge, ubusugire n'ubutavogerwa cyo kimwe n'amahoro arambye, umutekano n'iterambere byayo. Iyi nama kandi yasabye ihuzwa ry'ibiganiro by'amahoro bya Nairobi n'ibya Rwanda no kubyongerera ingufu ku buryo birushaho kuzuzanya. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC ibaye mu gihe intambara ishyamiranyije inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo ikomeza gufata intera. M23 nyuma yo kwigarurira Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, ubirototera Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'epfo. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba ibyasabwe n'aba bakuru b'ibihugu biza kubahirizwa, imirwano irimo gusatira Bukavu igahagarara. Intambara ya M23 kandi yateje amakimbirane no guterana amagambo hagati y'abategetsi bo muri iyi miryango yombi. Byose bishingiye ku birego bishinja u Rwanda gushyigikiriza inyeshyamba, ruziha intwaro n'ibindi bikoresho cyo kimwe no kohereza abasirikare barwo kujya kurwana ku ruhande rwazo. Ibyo ariko ubutegetsi bw'u Rwanda burabihakana, nubwo raporo z'imiryango mpuzamahanga zidasiba kurutunga agatoki kugira ukuboko gukomeye muri izi ntambara zo mu burasirazuba bw'igihugu gituranyi cya Kongo. Hagati aho tukivuga ku vya Kongo, Uburundi weruka kurungika abandi basirikare babwo muri ico gihugu. Umwe mu bategetsi mu gisirikare c'u Burundi yahaye no makuru bagenzi bacu mu itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP avuga ko ibataillon y'abasirikare Uburundi bwarungitse yashitse mu buseruko bwa Kongo kwa kane w'ino
ino ndwi. Uwo mutegetsi mu vya gisirikare n'abandi bategetsi babiri mu vy'umutekano batashimye ko amazina yabo atangazwa, bavuze ko ibatanyo Burundi bwarungitse igize ya 16. Abahaye amakuru AFP n'abagenzi bacu bakorera igisata c'igifaransa ngaha kw'ijwi rya Amerika birinze kuvuga yamara igitigiri c'abasirikare bashasha Uburundi bwarungitse muri Kongo gufasha abasirikare ba leta y'ico gihugu mu ntambara barimwe n'umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo. AFP ivuga ko Uburundi bwari busanzwe bufise muri Kongo ingabo zigera ku 10,000. Mu misi yahera umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika mu Kirundi yameremeye ko Uburundi bufise ingabo muri Kongo, ariko nawe nyene yaranse gutomora ibitigiri vy'abariyo. Yavuze ko bahagaze neza. AFP ibandanya kuvuga ko Uburundi burungitse izindi ngabo muri Kongo mu gihugu habwuka abarwanyi ba M23 bivugwa ko bashigikiwe n'u Rwanda bashobora kugaba ibitero no kwigarurira ibice bitandukanye vya Kivu y'Epfo. Mu ndwi iheze bigaruriye Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru. Abakora nketi ku mpanuka y'indege itwara abagenzi na kajugujugu ya gisirikare zagonganiye mu kirere zizimirira mu ruzi rwitwa Potomac hafi ya Washington DC, umurwa mukuru w'igihugu, bazamuye ikibazo cy'umutekano mu kirere n'ubuke bw'abakozi bo ku butaka bayobora indege. Eugene Mukankusi nibyo atubwira. Iyi niyo mpanuka y'indege yatwaye ubuzima bw'abantu benshi muri Amerika mu myaka 24 ishize. Ishami rishinzwe kuzimya umuriro rya hano Washington DC ryatangaje ko habonetse ikizwe nk'agasanduku k'umukara k'indege y'isosiyete American Airlines yahanutse nyuma yo kugongana na kajugujugu ya gisirikare mu mugoroba wo kwa gatatu igahitana abantu 67. Abazobereye mu kwibira mu mazi bakuye mu ruzi rwa Potomac bimwe mu bisigazwa by'indege kandi babonye n'ibindi bice byayo kuri wa gatanu. Abayobozi ntibavuze icyateje iyi mpanuka, yabaye mu gihe indege yari ivuye muri leta ya Kansas yageragezaga kumanuka ku kibuga cy'indege cyitiriwe Perezida Ronald Reagan. Ubuyobozi bukuru bw'ikigo kireba ibijyanye n'indege bukeneye abandi bagenzuzi 3,000. Iki kigo cyavuze ko mu mwaka wa 2023 cyari gifite abagenzuzi bafite impamyabumenyi 10,700. Baba bajya kungana nabo mu mwaka wabanje. Kuwa gatatu ku kibuga cy'indege hari umugenzuzi umwe aho kuba babiri wagombaga kugenzura indege zitwara abantu n'akajugujugu ku kibuga cy'indege. Ni ibintu byafashwe nk'ibisanzwe ariko bibonwa nk'ibikwiye bitewe n'ubuke bw'indege muri ayo masaha, nk'uko umuntu wahawe amakuru kuri iki kibazo abivuga. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abasirikare ba nyuma b'Ubufaransa bavuye mu gihugu cya Chad. Ingabo z'Ubufaransa zari zimazeyo aho nyine muri Chad imyaka 70. Fidel Niyongabo araduha inkuru. Perezida Deby yatangaje ko igisirikare cya Chad citeguriye gukingira igihugu abansi bose bazogerageza guhungabanya umutekano waco, ni mu gihe itariki ntarengwa ko ya 31 y'ukwezi kwa mbere y'uko inteko z'Ubufaransa ziva muri Chad yashitse kuri uyu wa gatanu. Izo nteko zavuye mu ikambi y'igisirikare iri ku mugwa mukuru N'Djamena muri iyi ndwi, zacumbitse muri iyi kambi mu kiringo kigera ku myaka 70. Perezida Deby yatangaje ko ukuva mu gihugu kw'inteko za nyuma z'Ubufaransa muri iyi ndwi bitanguje igihe gishasha muri Chad. Perezida wa Chad Mahamad Idriss Deby yabitangarije ari mu ikambi ya gisirikare ku mugwa mukuru N'Djamena kuri uyu wa gatanu. Hari mu birori bihimbaza itahuka ry'inteko z'Ubufaransa muri Chad imbere y'itariki ntarengwa ko ya 31 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Perezida Deby yari yahaye abategetsi iryo sango kugira babe bakuye izo nteko mu gihugu ciwe. Inteko z'Ubufaransa zashitse icese ku mugwa mukuru wa Chad N'Djamena kumenyereza abasirikare bari bakiri bashasha muri uyo mwuga mu mwaka w'1960. Ijwi rya Amerika tuze muri Kenya, aho urugomo n'ubwicanyi bikorerwa abari n'abategarugori rudahwema kwiyongera. Nabo rero bafashe umwanzuro wo kwiga kwirwanaho. Nibyo Eugene Mukankusi atubwira. Guhera ku mukobwa wari ukiri muto wiciwe bunyamaswa mu icumbi yakodeshaga hakanatemagurwa, kugeza ku wari ikirangirire mu mikino Olympique watwitswe n'uwari umukunzi we batandukanye. Ubwiyongere bukabije bw'ihohoterwa rikorerwa abagore muri Kenya bwateye benshi kwitegura guhangana n'ababahohotera. Abagore 97 hirya no hino muri Kenya bishwe bunyamaswa n'ababigambiriye mu bijyanye n'urugomo rushingiye ku gitsina hagati y'ukwezi kwa 8 n'ukwa 9 mu mwaka ushize wa 2024, nk'uko imibare ya polisi ibigaragaza. Polisi ntiyatanze imibare yo mu bihe bya mbere yaho, ariko ukurikije imibare yakusanijwe n'itsinda ryitwa Africa Data Hub,
Mu mwaka wa 2023 abantu b'igitsina gore batari munsi ya 75 barishwe na 46 mu mwaka wabanje. Abakangurambaga bavuze ko urwo rugomo rwiyongereye mu mpande zose za Kenya mu bice bikennye bituwe mu buryo budakurikije amategeko, aho ibikorwa by'abagore byo kwirindira umutekano byafashe intera nshya yihutirwa. Imbere muri kiliziya Ikorogosho hafi y'umurwa mukuru Nairobi, Mary Wainaina w'imyaka 93 y'amavuko arashyira iyo myitozo mu bikorwa, aho asakuza agira ati oya oya oya, mbere yo kwiruka ahunga mugenzi we w'umugore bigana abona mu ishusho y'umugabo. Ku bantu 10 barimo guhugurwa amasomo bayamira bunguri. Ku mugabane wa Afrika, urukiko muri Afrika y'Epfo rwarikuye umukobwa wa Jacob Zuma wabaye perezida wa Afrika y'Epfo, Duduzile Zuma Sambudula, watawe muri yombi ku byaha by'iterabwoba. Rwamurekuye ariko ruranamwihanangiriza. Inkuru nayo mugezwaho na Fidel Niyongabo. Yari yagirijwe hisunzwe itegeko rihana iterabwoba n'ibindi bikorwa bifitanye isano n'iterabwoba hamwe no guhimiriza abantu gutera uruhagarara no gukora ubwicanyi. Byafatiye ku ruhagarara n'ubwicanyi byabaye igihe haba imyerekano mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2021. Zuma Sambudla azosubira kurenguka muri sentare ku itariki 20 y'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Abantu bamaze guhagarikwa bifatiye ku ruhagarara rwo mu mwaka wa 2021 ni 69, umwe gusa muri bo niwe amaze guciga urubanza gushika ubu akagirwa n'icyaha. Imigumuko yabaye mu mwaka wa 2021 yabereye ahanini mu ntara ya KwaZulu Natal, mu ntara ya Gauteng, aho yahitanye ubuzima bw'abantu 354. Gusahura no kumenagura amamangazini byatumye ubutunzi bw'igihugu buhomba amafaranga arenga imiliyaridi 50 y'amaranda mu mafaranga yo muri ico gihugu. Uruhagarara n'ubwicanyi vyiyongeye inyuma yuko Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo ahagaritswe yagirizwa ko yarenze ku itegeko rya sentare rijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Iryo tegeko ryamusaba kurenguka imbere y'urwego rujejwe amatohoza kuri ruswa. Tujya mu burasirazuba bwo hagati, umutwe wa Hamas warekuye abandi bantu 8 wari wagize ingwate. Cyakora Israel yatinze kurekura abanyururu b'abanyepalestina bafungiwe muri gereza zayo. Inyuma yuko agizwe imbohe mu kiringo kirenga umwaka, Agamberg umusirikare w'umunya-Israel yarekuwe kuri uyu wa kane n'umugwi Hamas. Byabaye hisunzwe amasezerano yo guhagarika ingwano yapfunditswe hagati y'umugwi Hamas na Israel. Berg ari mu basirikare b'abapasoni b'abanya-Israel bari banyurujwe na Hamas mu gitero uwo mugwi wakoze kuri Israel mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2023. Abandi bantu 4 bari bagizwe imbohe barekuwe mu ndwi irangiye. Abandi bantu barekuwe kuri uwa kane n'abasivile 2 b'abanya-Israel n'abakozi 5 b'abanya-Thailand. Mu kwishura kwirekurwa ry'abo bantu byitezwe ko Israel yakura abanyororo b'abanya-Palestina 110 harimo abana 30. Amara leta y'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yaratebesheje irekurwa ryabo kubera yatangaje ko abagizwe imbohe n'umugwi Hamas barekuwe mu kajagari mu ntara ya Gaza no mu buryo buteye agahinda. Inyuma y'irekurwa ry'abanya-Israel 8 kuri uyu wa kane bisigura ko abari bagizwe imbohe n'umugwi Hamas 15 barekuwe kuva amasezerano y'agahengwe agiye mu bikorwa ku itariki 19 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. 82 baracari mu minwe y'umugwi Hamas. Ku mugoroba wa gatandatu, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo yatangaje ko icanye umubano n'u Rwanda ihamagaje abadiplomate bayo bose bariyo. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, urusaku rw'amasasu y'imbunda nini rwumvikanye hafi y'umujyi wa Goma mu birometero bike avuye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Ku wa gatandatu, ingabo za M23 zavuze ko zatsinsuye igitero cy'ingabo zishyize hamwe harimo iza leta ya Kongo, ONU n'ingabo z'umuryango wa SADC, SAMDRC. Abasirikare 2 bakomoka mu gihugu cya Afrika y'Epfo baguye muri intambara ku wa gatanu, undi umwe ukomoka muri Uruguay agwa mu mirwano ku wa gatandatu nk'uko umukozi wa ONU yabitangarije ibiro ntaramakuru by'abanyamerika AP. Abandi basirikare 3 bakomoka muri Malawi nabo baguye mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko byemezwa na ONU. Minisiteri y'Ingabo muri Afrika y'Epfo nayo yatangaje ko abasirikare bayo 7 bamaze kugwa muri intambara. Abanyepalestina barerwa mu bihumbi kuri iki cyumweru bari bategereje ku mihanda ifunze mu ntara ya Gaza, bategereje gutahuka mu majyaruguru iyo ntara. Barimo bashinja Israel kwica amasezerano yanga gufungura aho bagombaga kwambukira. Nyuma y'umunsi umwe impande zombi zihererekanyije abafashwe bugwate kuri buri ruhande, uko kudindira birerekana ko hashobora kuvuka ibibazo mu kubahiriza amasezerano izi impande zombi zimaze igihe kirekire zagiranye. Hagati aho mu ntara ya Gaza, imirongo y'abaturage yari itegereje ku muhanda nyabagendwa werekeza mu majyaruguru, bamwe bagenda n'amaguru abandi bari mu modoka nk'uko byemezwa n'ababibonye. Amasezerano yashyigikiwe na Amerika asinywe hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas bahujwe na Misiri na Qatar
yavugaga ko Israel izemerera abanyepalestina bakuwe mu ngo zabo mu majyaruguru y'intara ya Gaza gutahuka, ariko Israel yavuze ko Hamas itatanze urutonde ruriho abanya-Israel yafashe bugwate cyangwa ngo itange Albert Yehud, umunya-Israelikazi yafashe mu gitero cy'itariki ndwi z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2023. Bityo Israel ikavuga ko Hamas yishe amasezerano kubera iyo mpamvu, ikavuga ko nayo itazakingura amarembo yinjira mu ntara ya Gaza.